Mwabibonye cyane n'umuseni navuze ko ofisi abatumire batandukanye urumva nagize benshi umva bamaze no kumfuka ni Burundi Innove nta yindi na cyane cyane kuri kwirakora ibikorwa bidasanzwe muri kino gihe aho ikurigeza gufasha ugwaruka turaza kuvyumva cyane muri bano batumire sinzi aho mpera okay duhere ngaha kuzina ryanje ni Agiraneza Don Caleb nkaba niga aho kuri Saint Albert nkaba namuherekeje Samia ngaho okay uwo yaherekeje akaba ari izina ryanje ni Keza Samia Malika donc tubivuga ko ari jewe nabaye donc bantoye pour aller représenter notre école de Bon Samaritain en Ngozi. Nizwe biza kwinjiramo neza neza aha namwe hamajewe nitwa David Antoine nkaba ndi umumamvu wa Burundi Innove nkaba ndi umusista wabo yego nanje nkaba nitwa Corinne Stacy Nkamiye nkaba ndi umumamvu wa Burundi Innove. Murakoze cyane mwese murahawe ikaze hari sigambere tubakiriye sigambere twakiriye Burundi Innove ariko biraboneka hari igikorwa basanzwe bamazemo iminsi ariko imbere yuko twinjira mu wese ndetse nico gituma uyu yavuze ko ari we yatowe kugira ashobore kuzoserukira ishure yabo Ingozi ariko umanje kutwibutsa neza neza navuga urugero busanzwe murimwo competition iki yicimvyo cavuye nyene bisanzwe tunganije ya ukungene bimeze en fait muri Burundi Innove twari twarateguye ibintu byitwa Friday Mood mva twabikoreye ku mashuri atandukanye kuri rino saa twamaze kubikora ku mashuri 4 rero ko ayo mashuri 4 twaratoye abanyeshure nkuko mubona umukobwa hano hari abandi twashoboye gutora bazoshobora kurepresenta amashuri yabo muri concours izobera Ingozi rero après tout cela ko ayo ma Friday Mood 5 hariyo final izoba ku banyeshuri tuba twarakoresheje muri ayo mashuri bashoboye kuronka ama chance yo gusubira ku ishuri ryabo bazogira competition ni kuri iyo date rero ya le 3 avril havuze neza ko na concours ni concours yiki kwanza mbega n'abanyeshuri bagira competition mu biki Ni concours d'éloquence naho ni pour les jeunes biga barabazwa ibibazo kugira bashobore kuja muri iyo finale hama bivanye n'ingene bavyishuye nibo rero uwishura neza ku kibazo yabajijwe ni waronka ayo mahigo yo kugenda kuja muri finale. Wow, amahigano nkaya ni ikintu kiba kitoroshe na gatoyire urinze utogwa muri benshi navuga ko uba nyene ubikwiriye nka wewe nkibanga canke kumva nyene ko watowe wavyakiriye gute canke waruvyiteze? Non, sinari ndavyiteze niyo question sinari ndabizi ko bayipoza du genre il sujet y'ishure ni sujet namamvuga beaucoup de temps on va réponse natanze vyaje directement c'est comme si j'avais déjà préparé on va yaraje ko nyene ndavuga sinaryohego nyene ngene bantoye je vais faire de mon mieux pour représenter notre école. Aha wow umu assistant wiwe umu assistant w'isibara ni nk'umufasha ego sigura ko kuba yaratowe ari ikintu wakoze bon le Bon Samaritain mandafasha mu bintu by'ama club n'ibintu bya danse uko umva nawe ni nuko ari baserukira ari urumva ndamufasha no umufasha gutuko turamaze kubona amashuri menshi ugasanga bafite nk'ama concours cyangwa ama competition mugabo nta muntu aza kuza kubafasha neza cyangwa bo nyene barimenya hari akamaro ko kugira nyene umu assistant nk'uko ego nakaye bon bivaye na wewe ninge navuga ati vraiment nanje ndishimira ico nakoze ko yarashitse ngaha nikimunanira ari bye mvuga reka ndamufashe cyane afise ide nkamubwira ushizemo ibi byo bimeze neza muri Burundi Innove turabona novuga ni mugambi ni projet yatanguye vuba akaba ari projet yitwa projet nyene guhuza amashure abana bakabakoresha amakonko atandukanye iyo projet yatanguye araheze ukwezi kumwe n'inusu akaba ari mu ntumbero yo kugerageza kugira mushobore gushika hehe turiko turakapta amatara y'abajene
kuko avant ivyo vyose sinzi ko mwibuka yuko Bondinove isanzwe ikora amareresi rero a partir y'abo ba jeune turiko turakoresha ubu niyo turiko turakapta aho bazoshobora kurepresenta abateur mu mareresi azoza. Wow, na cyane cyane amareresi mpuzamakungu. Yego. Namaze kubona ko abishoboye twarabonye neza mufite harimo amashuri make namubona mumengo mwahuje amashuri make mbere ko hari gambere cyangwa hari kuba amashuri yo gamasagara cya Bujumbura ego bon harabayeho ikintu cy'umwanya en même temps aussi abana kubona bitegura muri umwanya w'ama examen canke bariko bariga donc abari capable on a pris ababishoboye ego abishoboye taza gufata umwanya munini wo kwiga ngo bataza gufata umwanya munini wo kwitegura hari abantu bafite ingabirano umuntu ati jayo abura ati bien sûr kandi nawe nyene kubwiwe ari talent ashoboye kuja kupresenta nawe nyene birashobora kumuna ati nabibonye ndashoboye abandi bari mu examen bariko baratigita yego bazoheza ejo wewe warumvise ko washobora kubijamwo mbega ntiwagize ubwoba no kuvuga ati twandi mu examen bizongora amaprogramme kuja kuri BTV niki umwanya nzoro ego vyo nivyantejeje ubwoba bwinshi cyane gose umva umunsi wa mbere bavuze ko ari jewe sinigeze ndyama n'uwo munsi sinovura simbeshe vraiment sinaryamye natanguye kuvyumvira ama examen n'ibibazo byose ibintu vya BTV kungene je dois me préparer pour Ngozi umva franchement ça a pris du temps kugira ndavyemere but na mfise assistant ari ruhande n'abantu bose autour de moi maman wanje va byaciye bigenda neza maintenant j'ai confiance en moi et j'espère que je pourrai réussir. Wow. Namuciriye mu gato en même temps ni kuvuga yuko uri kuriga les élèves turababwira yuko kumenya ingene upanga umwanya wawe si tu as un talent ni kumenya nawe ingene wishyira ahabona avec aussi les études. Yego cyane ubivuze neza na cyane cyane yuko hari igihe usanga turinda duheza amashure na university igahera ugasanga ikindi kintu dufite muri twebwe yabo kanaka tugeze tugiha umwanya tuvuga ko twama turi busy turi occupé cyane n'ishure n'ikaye epota ivyo hubwo nivyo bizagerageza gutunga mu gihe uba uhejeje nkaho kumva ko umuntu uriko urafasha yatowe hari abandi ashokanirwa wazifasha mu gutena. Bon, d'un côté narababaye ariko urabaye to no abananiwe abananiwe okay kubera abananiwe bamwe ndabigisha urumva kubona babakuyemo byambabaje none washaka ko bose batoba bo abonigisha ndashaka kwatsuka okay bisigura ko waje kumu assistant wuyu yamaze gutoba no kuva mbere kuva Friday mood zigitangura bisigura ko umwe base mubo wigishije yarashoboye gutoba kwa meme ngaho group imwe nta kundi ariko abandi nabo bashobora kuronka Bondinove iri kwirakora igikorwa kidasanzwe by'ukuri yavuze ngo mama we waramushigikira aramutera intege n'ikintu kiryoshe cyane aho tubona neza ko abavyeyi hariho igihe batubanira bataduha akanya n'iki ariko kugira umuvyeyi aguha bavuga agutera intege n'ikintu cyiza cyane mbega mwebwe nta ngorane mukunze guhura nazo kubijanye no kumva ko famille ntavyumvise cyane cyane hariho navuga agapeti sagapeti ko ni umwana by'ukuri bw'incabwenge naragiho cyane mu kumwakira mbega ntihari igihe muzogira ingwane zo kubona neza ko abavyeyi baza kubatahura baza kumva neza ko uyu mwana uzomukura ngaha tumutware ahandi hantu ibyoye nta ngwane nkura navyo mu majambo make iyo ngorane ça fait partie y'ibintu twari dusanzwe turemarka ngaha iwacu mu Burundi ugaca usanga abavyeyi hari ukuntu badashaka gusigikira abana babo ku matana baba bafise mugabo nk'uko yabivuze ko mama we yamushigikiye twashaka gutera akamu n'abandi bavyeyi peu importe yuko umuvyeyi atiga kuri iryo shure riri représente muri iyo finale arashaka kuzana abana biwe kuko aho nyene turashaka gukapta andi matara muri abo bana nyene kuraza mu bintu by'abana usanga harimo utuntu twinshi donc bose turabahaye kaze wamumvise nakama ashobora gutera abavyeyi kugira bashobore kuza baraha akanya abana babo kugira ndetse bishobore kugenda neza rero ni tariki 3
nibyo tumaze iminsi tubona ndetse n'ibyo tunabona no ku mafishi n'iki Ego. aho ari Friday mood numva umuntu akimva mbega ni mood ya gute ni mode ya gute hari byose hari abaririmba hari abatamba donc mode iyo kuja mu busimu mapense ari abasilama baraguha umwanya ukiyumvira kuvyo ariko aravuga ushaka gutamba baratamba nawe ugatamba ababyina bariho yego donc toutes les modes sont là. akazi wari saha zingahe C'est à partir de 10h jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h ugaca ugenda witeguriye pake Ego cyane. Izuba ryo mu kamari yakenewe. cyane cyane wari kubitegura gute rero kuja Ingozi uramaze kumva ko watowe imbere yuko tuja ndetse Ingozi ngene bitunganijwe aho tuzoshobora kuronka akaryo ko kumva neza neza Ingozi ngene bitunganijwe mu buryo bwiyaguye uri kubitegura gute Bon, donc j'ai kuri umwanya sinayi bwatahure exactement ivyo nzogira du genre kwera ubwoba vyose mais muri umwanya j'ai capté ndafata umwanya nkiyumvira texte novuga ico naklama kuko jewe ibintu vyo kwaklama c'est pas souvent facile kugira ndabironke mais quand même ndabironka nkumva ko navuze ikintu mva urakora vy'ukuri oui je me prépare toujours ndafisa ama texte namaze gutegura vyose Bon, ndibaza ko nzobishobora ko avec l'aide de tout le monde ça va aider franchement. Yego, avec BTV aussi. Negera nawe witeze kumufasha gute mbega kugira n'Ingozi ntazokumara amazi. Kuko nino niyo kumara amazi Ingozi nawe rero. Ari kumuha amakuraje gusa. Kamumotive ukabwira. Yeah. Shika. Shika? Genda nawe kuzoshika. Aha namwe mukumitegura gute ku ruhande rwa Burundi Nove kuja n'Ingozi nubwo tuzofata akanya ko kubivuga ko ariko ni mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kane le 10 donc le 3 tuzoba turi ngaha mu gisagara cya Bujumbura kuri Mariv de Turquie Ingozi tuzoba turi kuri Oreva. Okay. Azoye gese sasa ngacana tuzovyinjiramo neza neza ubose. Tuzovyinjiramo neza mu nyuma. Seulement twabasigira theme kuko hari n'abandi ngira bahikora bikurikirana. Theme mu Kirundi igiti kigorerwa kikiri gito. Mu Gifaransa l'avenir meilleur se prépare de le bas âge. Okay, ariko umuntu agerageje kwiyumvira ati igiti kigororwa kikiri gito cyumwe ni vyiza ko umuntu nimba ari hano agoramye umugorora kugera ashoboye gushika ahandi hantu rero n'ubuzima bwiza butegurwa umuntu akiri muto. Yego. Wow. Ndabashimire cyane niba kindi kintu tuza kongera ko nka wewe ndetse gutumirira bamwe bose na cyane cyane here kugwanuka. Ugire ico ugiye mu wese. Bon, je ntumiye abanyeshuri bose kuri Saint Albert n'abasiatike bose nabo tuzinaye bose bazoze babashigikire. Kwinjira twibutsa ndetse n'umuntu wese umuterakanga. Kwinjira ni 15,000 muri finale izoba. Okay. Mbona mwengo hariyo ni vyiza cyane bitunganijwe neza ariko hari umuntu avuga ati ayo mahera by'ukuri nyene okay umuntu avuga ati bien sûr Ego hari akantu kabateguriwe après. Donc mutazotanga ngo cye yicara hano. Oya non quand même. Oya. Donc mwaravyize. Ego twaravyize neza 15,000 ntibazokwidoka vraiment barawe kaze cyane. Rero nk'umwana uvuga ati vraiment yo 15,000 ni jewe mfite 15,000? Bo mu bisanzwe 15,000 araryoshe kuyatanga mu gihe uzi yuko winjiye ucuronka ikintu kiri un peu spécial gishobora kugutungura hajya muri événement. D'accord. Wow. Aha nawe turangiza cyane ndetse ndabishimira cyane kumyiteguro ico hamagara umuntu wese abavyeyi bamwe bose na cyane cyane n'amashirahamwe atandukanye kuko nayo ni vyiza ko azarafata mu mugongo abantu bahagutse kuri kino gikorwa. Ya jewe gusa nobanda kandi nshimikira ku bavyeyi ndababwira ni peu importe le travail bandanya musutena abana banyu kandi mubazane murabe ivya mbere
kuko ibiri inyuma Burundi Nove kirategura nivyo vyiza gusumba. Wow. None gushimira cyane kandi ubwire bonne chance. Merci. Mwavyumvise ndakunda cyane theme ya Burundi Nove mu kuvuga ko ubuzima bwiza bw'ejo umuntu abutegura ubunyene akiri muto kugira ndetse ejo ushobora gutungwa n'ikikurimwo n'icimana yakurema niko twarabonye neza kandi n'icanga twayemanye nziza cyane. Ndabashimiye cyane rero mu kanya mbandanya n'ikindi kiganiro cacu ndabashimiye cyane mwumvise akamo ku itariki 3 guheregeje isaha 9 kuri Ça va. Puis Marif de Turquie. aha mwabyumvise mwese turasubira mu kanya mu kindi hamwe n'abandi batumire.